Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhoza TV. Uno mwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, namwe tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye, aho tuza kugaruka ku mushikiranganji wa mbere, tuza kugaruka ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse n'uwurongoye ishirahamwe Parsem Faustin Ndikumana. Ni amakuru rero aza kuza kuba ashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere ategeka gufuta impusha z'abasavye kongererwa ikiringo co kurungikwa mu karuhuko k'izabukuru. Ivyo bikaba biri mw'ikete ryarungikiwe umushikiranganji w'abakozi ba leta ryateweko umukono n'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umushikiranganji wa mbere ritegeka uyu mushikiranganji w'abakozi n'akazi kudaherahira ngo atanga impusha zo kongera abakozi ikiringo co kuja mu karuhuko k'izabukuru. Ibi tukaza kubigarukako muri ano makuru ku buryo burambuye. Parsem ntihajeko itegeko rigenga ivyo kubika amahera mu ngo, ishireho n'igitigiri ntarengwa c'amafaranga atabikwa mu ngo. Ivyo bikaba vyashikirijwe inyuma yaho umuyobozi wa banki nkuru y'igihugu BRB Dieudonné Murengerantwari amenyesheje ko gushika ubu ata tegeko rihana ababika amahera mu nzu, ahubwo ko hahanwa uwufise amahera yaronse mu buryo butemewe n'amategeko. Kubwa Parsem ngo nimba BRB yashaka kurwanya ababika amahera mu ngo hamwe n'abafise ubutunzi bw'umurengera baterekana aho ivyavuye, ngo ntihari hakwiye kujaho igitigiri ntarengwa canke izindi nzitizi zituma abantu batisazura ngo bazanye amahera mu mabanki. Ni vyinshi tugiye kugaruka ko muri ano makuru, ariko imbere yuko tubabwira vyinshi kuri ano makuru reka tubabwire no kuri vyatangajwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye mu gatondo ko kuri uyu munsi, aherekejwe n'abahinga mu bijanye n'inyubako batari bake. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku munsi wa kabiri igenekerezo ya 13 ruheshi umwaka wa 2023 yaragendeye paruwasi Mugera katedrali ya mbere yatanguye kubakwa mu Burundi. Bikaba bitegekanijwe kandi ko no mu minsi ya vuba hagiye gutanguzwa ibikorwa vyo gutangura kuyisanura. Mu bindi bisanzwe bizwi aho Imugera ni uko ariho havukiye umwami Mwezi Gisabo hagapfira n'umwami Ntare Rugamba, kandi niho ngo hashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 899 paruwasi ya Katolika igira kabiri mu Burundi, ishinzwe n'abapadiri babiri, maze hakaza no gushingwa katedrali ya mbere mu Burundi, nayo iseminari ntoyi y'Imugera niryo shuri rya mbere ryisumbuye ryashinzwe mu gihugu c'u Burundi. Aya n'ayandi yose ntuze gucikwa, fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu hari nayo yanyu mukunda muri benshi. Muhaye kaza aho uherereye hose abakurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu bari ngaha mu gihugu c'u Burundi, abari hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure, mwese mbaye kaze mwidonido yano makuru. Reka ano makuru yacu tuyatangurire ku vyatangajwe n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Gervais Ndirakobuca ategeka gufuta impusha z'abasavye kongererwa ikiringo co kurungikwa mu karuhuko k'izabukuru. Mw'ikete ryarungikiwe umushikiranganji w'abakozi ba leta ryo kwigenekerezo y'icenda ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023 ryateweko umukono n'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umushikiranganji wa mbere ritegeka umushikiranganji w'abakozi n'akazi kudahirahira ngo atanga impusha zo kongera abakozi ikiringo co kuja mu karuhuko k'izabukuru. Ikindi umushikiranganji w'abakozi n'akazi asabwa no gufuta ingingo zose zoba zarafashwe zijanye no kongera ikiringo abari barasavye kubangira kuja muri ako karuhuko. Nyuma yaho inama nshikiranganji ikoraniye ku igenekerezo ya 22 mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2022 nk'uko biri muri iryo kete. Twobibutsa ko muri iyo nama nshikiranganji hari humvikanywe ko abazongerwa ikiringo co kubandanya bakora imbere yuko baja mu karuhuko k'izabukuru ari mu gihe bizoboneka ko uwo mukozi agomba kugenda atawumusubirira arashobora kuboneka. Muri ico gihe naho nyene itegeko nimero 1/03 ryo kwigenekerezo y'umunani ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2023 risubiramwo itegeko nomero
01/28 ryo kw'igenekerezo ya 28 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2026 rivuga ibijanye n'abakozi ba leta, rivuga ko habanza gusohoka itegeko ry'umukuru w'igihugu rishiraho ibifatirwako kugira ngo umuntu yongerezwe ikiringo co kuja mu karuhuko k'izabukuru. Nawe ugira ico ushikirije muri commentaire ku vyoba vyarashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca, asaba ubushikiranganji bw'abakozi ba leta ko atohirahira ngo hatange impusha zo kongera abakozi ikiringo co kuja mu karuhuko k'izabukuru. Mu yandi makuru nk'uko nari nabibabwiye mu mfunyafunyo, reka tuyabandanize ku vyatangajwe n'umuhinga mu vy'ubutunzi Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem. Parsem iti nihajeho itegeko rigenga ivyo kubika amahera mu ngo. Ni mu gihe kw'igenekerezo y'indwi ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2023 Banki Nkuru y'Igihugu BRB yafashe ingingo yo guhindura inoti z'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 10. Ishirahamwe Parsem risanzwe rikurikiranira hafi ibijanye n'ubutunzi ngo ribona ko leta ikwiye gushiraho itegeko rigenga ivyo kubika amahera mu ngo, igashiraho n'igitigiri ntarengwa c'amafaranga atabikwa mu ngo. Ivyo abishikirije inyuma yaho umuyobozi wa BRB Dieudonné Murengera-Ntwari amenyesheje ko gushika ubu atategeko rihana ababika amahera mu nzu, ahubwo ko hahanwa ubufise amahera yarose mu buryo butemewe n'amategeko. Ku bwa Parsem ngo nimba BRB yashaka kurwanya ababika amahera mu ngo hamwe n'abafise ubutunzi bw'umurengera baterekana aho vyavuye, ngo ntihari hakwiye kujaho igitigiri ntarengwa canke izindi nzitizi zituma abantu batisanzura ngo bazane amahera mu mabanki. Ikindi ngo nuko amahera yose abitswe mu mazu atari yose aba yavuye mu busuma, ahubwo ko usanga bayiba benshi baca bayagura amazu, imiduga myiza, amatongo canke bakayavunjisha mu mahera mvamakungu, abandi nabo bakayagura amazu hanze nk'uko bibandanya bivugwa na Parsem. Parsem ikabona ko abanyuruje ubutunzi babujana mu bindi bihugu nabo nyene bakwiye gukurikiranwa n'ubutungane bagahanwa. Ikindi ngo naho ivyo kubika amahera mu nzu biri mu muco w'igihugu, aho kuva kera abarundi babika amahera mw'ihembe mu ntumbero yo guhisha ubutunzi bafise. Parsem ibona ko uwo mugenzo uzovaho mu gihe abari mu nzego bazigishwa bakamenya ko uwugenywe mu mabanga ategerezwa kwerekana ubutunzi afise imbere y'uko aja mu mabanga n'igihe ayavuyemwo. Ivyo bizotuma leta ishika ku rugero rwo kumenya ubutunzi buri mu gihugu, ku buryo leta izoba izi ikibeshejeho umuntu wese mu gihugu. Ngivyo rero zatangajwe n'umuhinga mu vy'ubutunzi Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem. Nako kandi mu yandi makuru tubabwira ko tuyabandaniza mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho abakongomani bagiye kuronka ikarata karangamuntu. Ibi bikaba biri mu ntumbero yo guha karangamuntu nshasha abanyagihugu. Haragiyeho urwandiko rwumvikanyweko n'umugwi ujejwe amatora seni, ibiro bijejwe indangamuntu hamwe n'ikigo kijejwe gutororokanya ibiharuro mfatirwako kw'igenekerezo y'umunani ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023 vyerekeye gukora karangamuntu z'abakongomani. Umushikiranganji wa mbere yari muri ivyo birori yasavye ko bokora neza ico gikorwa gikomeye kugira ngo bashire mu ngiro umugambi w'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi. Urwo rwandiko bumvikanye ko ruvuga ivyerekeye ibikoresho bafasha mu kwiyandikisha, ibijanye n'amakarata n'ibikoresho vyo kwegeranya ibiharuro bikazotangwa no mu bwigenga ujejwe amatora, bigafasha mu bijanye no gukora karangamuntu nshasha. Ivyo birori vyakurikiye no guha ibikoresho vyafashije mu kwandika abazotora kugira ngo bifashe kumenya abanyagihugu uherereye mu gisagara ca Kinshasa, kuko arico cafashwe nk'ikizotangurirwa ko mu minsi iza. Uretse ivyo bikoresho, umugwi ujejwe amatora utegekanya guha ikigo kirabe vyo kwandika abantu abakozi basanzwe bakora rimwe rimwe kugira ngo babafashe muri ico gikorwa gikomeye. Amenyesha ko bikozwe uko
kugira ngo ntihasesagurwe amafaranga menshi. Sama Lokonde asanzwe ari umushikiranganji wa mbere yasavye ababijejwe bose kwitanga batiziganya kugira ngo bashike kwihangiro biyemeje. Muri ico gihugu kinini co muri Afrika yo hagati, ikarata y'amatora niyo izofasha gushika ubu, bigatuma n'abapfunzwe mu gihe c'amatora batazobura ikarata karangamuntu. Ndagukengurukiye rero we tubanye muri ano makuru yaragizwe ko muri kano kanya, vyonda subscribe canke s'abone kuri hoteli wafise ndako kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa na biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhoza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muba muriko murakora.